ndabaramukije cyane ubwa mbere nongera kubasaba imbabazi ku byabaye nabonye mwashitse kare nuko ndabasabye imbabazi ndazi muradukunda turabasabye imbabazi vyimva mutima kuko ngene twacerewe ntivyatuvuyeko ariko imbabazi nyinshi nkuko turabana b'Imana munyemere ko mutubabariye muratubabariye murakoze cyane kwa mutubabariye hanyuma ndabaramukije cyane reka mpereze odufatanije kino gikorwa mugabe izina ryanje ni Nduwimana Sandrine ariko benshi munzi kuri Kamikazi sinzi impamvu banyitseka batanyitse Mwamikazi mugabo ntaco ndi Kamikazi nyene ndavyishimiye tuzogera kure twagura umurimo w'Imana umwami Yesu abahumugisha amen. Ndabaramukije cyane ndaryohewe kuba ngaha ku mazina yanje banyitwa Agnes Vyizigiro nkaba ndicegera ciwe ndaryohewe cyane kuba hano Yesu abahumugisha ndabaramukije cyane nkaba nitwa Ndayemeserine nkaba ari Desambu serukiye intama y'Igisagara mu Burundi umwami Yesu abamezagirire cyane nkuko wavuze kugira ngo ngigwe ko ni jewe sanzwe serukiye kino gikorwa impamba y'Umusi Company benshi mumenyereye nk'umuririmvyikazi nk'umukinyi w'amareresi ariko no munsi bati kami ivyo urimo nibiki ariko umuntu wese arakeneye impamba kugira abandanye abaho atampamba ufise muri no rugendo ntushobora kubaho rero nanje nariyumviriye mbe Mana ni kinokora muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo nteze imbere umurimo wawe impamba y'umunsi ni gikorwa natanguye ari kiganiro kirengana cyane kuri WhatsApp kubasanzwe bari bankurikirana nagitanguye mu 2016 birakura Imana ibana nanje mbandanya sengera umurimo wayo ndavuga nti Imana uranshigikira ndifuza bive mu majambo ariko bije mu bikorwa natanga impamba y'umunsi gafasha abantu mu buryo bw'impwemu ariko none kubu wampaye duki kubera iki kino duke no tuzana mu bikorwa kugira nanje ngire ico mfashije abana bagikura umwana atekererwa impamba n'umuvyeyi amen musanzwe mubizi umwana nashobora kwitekerera impamba navyo yoshobora ariko twebwe abaciye ubwenge turamenya ingene turera abana bacu tukabatekerera impamba kugira ngo mu rugendo bigende neza umwana atampambagira ntashobora kugera kure amen ndavuga nti rero kino gikorwa urangirira neza ndibuka abajournaliste twari kumwe mu mwaka uheze igihe nari ngaha narababwiye ko mfise vision yo gutangura igikorwa cyo gufasha abana batishoboye abana b'imfuvyi si babaye gusa ariko hari abana bari mu miryango bababaye hari abana babura ingene biga kandi bafise abavyeyi mbega nibande bazobatekerera impamba ni twebwe turiko turakura tuzi ico dukwiye gukora mu gihe cyacu niho nabisengera maze kubisengera Imana iramfasha by'ukuri iranshigikira imaze kunshigikira ndabye donc uyu yitwa Mama Agnes nko mwamwumvise dusanzwe tubana muri kiya gihugu ca Amerika turabisengera cyane tuvuga ngo tubigenze gute turabwira Imana ntimana dushoboze cha dutangura kwiyegeranya ico umuntu aronse tugihuriza hamwe turagira kagega ako kagega tukagira nk'impamba y'umunsi izofasha abana batishoboye tuvani rero reka tubandanye dukora twarakoze mwibanga turafasha abana makaye turafasha abantu ngene bofungura tubikora mwibanga ariko turavuga ngo ya reka n'amategeko abimenye cha turavyuguruza biramenywa n'amategeko bimaze kumenya n'amategeko turanuma ati oya ntiharagera ko nabandi babimenya Mana dushigikire turonke ikintu gifadika
ku by'ukuri ubu aho tugeze ni heza. Nico gituma twavuze ni abantu ba mbere bo dushigikira ni mwebwe abamenyesha amakuru, kuko umumenyesha amakuru agufashe mu ntoki akugeza kure. Niyo mpamvu rero twabatumiye kugira ngo mudufate mu mugongo. Ivyiyumviro vyanyu bizotuma twagura umurimo w'Imana. Ivyiyumviro vyanyu bizotuma dutera imbere. Impamba y'umunsi ubu ni kampani ifiswe n'ibisata. Igisata ca mbere ni civuga butumwa. Umwana impamba ya mbere akeneye ni jambo ry'Imana. Umwana ni wamuha ijambo ry'Imana nazokumara amazi. Umwana ni wamuha ijambo ry'Imana azokuviramwo umwana w'akamaro. Umwana ni wamuhanura ukamuha impamba y'ijambo azoba muzima. Ico nico gisata ca mbere kiri mu mpamba y'umunsi. Igisata ca kabiri nico gufasha. Umwana duheje kumuhanura tukamusengera turamugaburira, ugahereza umwana ivyarya. Rero natwe tuje gukorera mu bana mugani dufise vyinshi, dufise impamba y'umunsi umwe. Nubwo tuzoronka umukate gusumwiriza nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo dusenge ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, natwe nico civugo cacu tuzomugabirira ivy'umunsi, ibisigaye ni Imana ibizi. Amen. Ico nico gisata ca kabiri dukoreramwo. Igisata ca gatatu naco nico kwiteza imbere. Aha mutubona kumbure mwovuga muri abanyamerika turafise abazungu turaba, ariko nidutaba turiko turiteza imbere tuzonanirwa. Twebwe rero nkishira hamwe impamba y'umunsi, nimba Imana izotubwira ati genda urime, kami nimutangure murime, kami nimworore, kami nimudandaze, kugira babana baronke ivuga butumwa rikwiye. Kuko jewe nk'umuvyeyi ntaba ndiko nditeza imbere sinzoronka umwanya wo kugaburira umwana ijambo ry'Imana, kuko shonje sinovuga Yesu. Ntibikunda ko mvuga Yesu nshonje. Turakeneye amafaranga kugira tuvuge Yesu. Ivuga butumwa udafise Yesu, donc ivuga butumwa udafise amahera ntirikunda. Amen. Dukeneye ibiko umva ca gisata ca gatatu cyo kwiteza imbere nico kiza kuduga hejuru kugira ngo gifashe ryavuga butumwa. Dukeneye kwiteza imbere rero muri kino gihugu cy'u Burundi. Dutanguza ibikorwa byo kwiteza imbere. Abazobidufashamwe ni bande? Ni mwebwe abamenyesha amakuru. Muragera kure, murabona ingene abandi bariko barakora. Muzonyegera ati kami rero kugira iyo ico gikorwa cyawe gikunde. Kami tangururi mu muceri, abana barakunda umuceri cyane. Hanyuma nimbuye nzosha ndabagaburira. Nanje nigaburira hama ndababwira ubutumwa bwiza. Maze. Amen. Nawe mwebwe yo bamutaroza ingene mujya mwijoro sinari kubabona hano nuko mwariye, kandi iyo bamutiteje imbere ngo mwibikire utwo mufungura singe bahona vrema. Rero ca gisata ca gatatu nico tugomba ebara muzodufashe abajene mwebwe mwahezaga ivyiyumviro. Ubu tuzokorana n'abatanguje iyo vision. Umuntu yatanguje igikorwa cyo kurera imfuvyi, hari abafisi iyo ngabiri mugabo babuze support. Tuzogendera ibigo hanyuma tuganire, nico gituma hariho uburongoye kino gikorwa mu gihugu cy'u Burundi. Azogenda aganire niyo yatanguje iyo murimo, amubaze ati vyagenze gute kugira utangure uburiki, hanyuma nawe acazana mu burongozi ivyo yabonye abo bana babura. Nuko tuzokora. Ikindi naco urashobora guhura n'umwana ukumva mwe muyera kurongoye kumufasha. Aho rero hari abo uhwana nabo mu nzira utarinda kuvuga ngo ndagutore canke ndakubaza ibibazo vyinshi. Mwe muyera azoza arikorera mu murimo wayo. Matayo 28:19 havuga ngo nuko nimugende mu mahanga yose
mubwire abantu ivya Kristo bemeye bihane. Twebwe rero vision yacu siyo kuguma ngaha, kuko nitwavuga ngo dufashe umwana burya hageragoye kurera umwana kugira umukure hasi umuduze bigusaba urabona umwe wonyene aragoye. Rero natwe tugomba dushigikire babandi babagoye tubafashe, kubera iki natwe twaca twifuza gutangura ngumva ngo duhere hasi. Hariho abariko baratangura barahari bifuza kwegeranya. Twebwe tugomba tugende gushigikira mu mahanga yose. Dutanguje ikigo twibanda kuri ca kigo cacu kugira gitere imbere. Twebwe natwe twashimye kugenda mu mahanga yose. Donc wowe uronke Rena ronke nakaronke kugira mwese duhurize ku mugozi umwe. Twebwe imfuvyi tuzoba dufise ziri mu bigo byose, ziri mu isi yose, kuko Yesu yadusigiye ijambo rivuga ngo nimugende mu mahanga yose. Kuri siège wacu hazokorera hariho umudirecteur ahari, hazoba hariho n'abandi bakozi ko Imana izogenda itwagurira. Nta mfuvyi izoba ihari, hazokorekwa ibindi bikorwa vy'iterambere. Kumbure tuzorima stoke tuyizane canke tudandaze, urumva twebwe tuzokora hanyuma tugende kuraba imfuvyi. Urakoze cyane kubaza ico kibazo. Aho mu minsi iri imbere nabonye abantu bandika amakuru ngo kami ngo yahevye umuziki, mugabo oya ndashobora kuririmba ariko atabikorwa byose nubusa. Rero donc ukwizira ngo kutagira ibikorwa kuba gupfuye, ahubwo rero ubu ngiye kuririmba neza arandi nzoririmba ngo uzobaho ce ndaguha igitumbura ucubaho. Amen. Rero ubu rero bigiye kuryoha yo ya bigiye kuryoha. Nejo mfise programme muri studio yo gukora iyindi ndirimbo yanje nshasha, urumva bisigura ngo ibikorwa birahari. Mugabo ikindi kintu je ngomba ndabasabe bandugu yangu tuganire nk'aba sister n'aba frère, cyo ndifuza no kuri ko mumba hafi. Ubwenge mfise ndumva ko butaragera kure, ariko mwumba hafi mukamfata nogera kure, murabinyemereye. Nahejeje.